Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muriwe neza mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Frederic Nkundikije na Edirwema. Nanjye ndabasuje kandi bayikaze amakuru yacu kuri uyu mugoroba. Mu Burundi, komisiyo ishinzwe kugenzura uko itangazamakuru rikora CNC yatangaje ko ntacyo yavuga ku byaha abanyamakuru b'ikinyamakuru iwacu baregwa kuko bikiri mu butabera. Kubera sindamenya neza bafunzwe ku bijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru, aho twosaba ko amategeko yosomwa agakurikizwa. Uyo ni Nestor Bankumukunzi, umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe kugenduza ukuntu ibinyamakuru n'amaradiyo bikora mu Burundi. Mu gihugu ca Zimbabwe, abapolisi batesheje imyiyerekano y'abakozi basaba kongerwa umushahara. Perezida Tayyip Erdogan wa Turukiya yemeje ko igisirikare cy'igihugu cye cyataye muri yombi umugore wari umuyobozi w'umutwe w'intagondwa wa leta ya Kisilamu Abubakar al-Baghdadi. Ivanka Trump, umukobwa wa Perezida Trump akaba n'umuhanuzi muri perezidansi yiwe, ari mu rugendo mu gihugu ca Maroc. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF rihangayikishijwe n'umubare munini w'abana bataye amashuri mu gihugu cya Kameruni. Ayo makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo. Aya makuru tuyatanguye mu gihugu ca Zimbabwe, aho abapolisi baburijemwo imyiyerekano y'abakozi basaba kongerwa umushahara. Ivyo bibaye umunsi umwe nyuma yaho abaganga bariko baragira imyiyerekano yo gusaba kongerwa umushahara bakuriwe mu kazi. Muri izi ndwi ziheze, imyiyerekano yarabaye intavanako mu gihugu ca Zimbabwe kubera ubutunzi buguma uyanzara. Abapolisi bitwaje ibihiri batangiriye abariko baragira imyiyerekano banababuza kuva mu kibanza bari bakoraniyemwo ku murwa mukuru Harare. Abantu isinzi bari bitavye iyo myiyerekano kandi bari bafite umugambi wo gucumbika ku biro bitandukanye vya leta, aho vyari bitegekanijwe ko bashikiriza urwandiko ruriko urutonde rw'ibintu basaba. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF rihangayikishijwe n'umubare munini w'abana bataye amashuri mu gihugu cya Kameruni mu duce twiganjemo abakoresha ururimi rw'icyongereza. UNICEF ivuga ko abana hafi 855 batiga. Isanga nta gikozwe ibyo bishobora kuzagira ingaruka zitari nziza kuri abo bana ndetse no ku mutekano w'igihugu muri rusange. Abaharanira ubwigenge bw'igice kivuga icyongereza bahagaritse amashuri bihimura kuri leta, bavuga ko ibavangura. UNICEF ivuga ko mu myaka 3 ishize amashuri arenga 70 yasenywe. Igaragaza kandi ko habayeho no gushimuta abanyeshuri n'abarezi babo. Umuvugizi wa UNICEF Marizie Mercado yanenze icyemezo cyafashwe n'abaharanira ubwigenge, ivuga ko kimaze kugira ingaruka mbi ku bana no ku miryango yabo. Asobanura ko nyuma y'amezi 2 ashize umwaka w'amashuri utangiye, 90% y'amashuri ya leta agifunze mu duce two mu majyaruguru n'amajyepfo ashyira uburenganzira bw'igihugu. UNICEF irasaba impande zirebwa n'ibibazo biri mu duce dukoresha icyongereza zirimo imitwe yitwara gisirikare na guverinoma kudakoresha abana n'uburezi nk'intwaro mu rugamba bahanganyemo. Iri shami rya ONU rivuga ko rikeneye nibura miliyoni 20 z'amadolari kugira ngo rishobore gutanga uburezi ku banyeshuri babukeneye. Ivanka Trump, umuhanuzi mukuru muri perezidansi ya Amerika, yashitse mu gihugu ca Maroc, aho agiye gushikiriza imigambi yo guteza imbere abafasoni mu vyerekeye ubutunzi. Uyu mukobwa wa Perezida Donald Trump yakiriwe n'umuganwakazi Lala Mariam hamwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire uyu munsi ku wa 3 mu nama yabereye ku murwa mukuru Rabat. Muri urwo rugendo rw'iminsi 3 azogira mu gihugu ca Maroc, Ivanka Trump azoshikiriza umugambi wa leta z'ubumwe za Amerika wo guteza imbere abafasoni ku isi mu vyerekeye ubutunzi uzwi ku izina Women's Global Development and Prosperity Initiative. Uyu mugambi watanguye mu kwezi kwa kabiri uzofasha abafasoni imiliyoni 50 mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere mu kiringo c'imyaka 6 iri imbere. Muri urwo rugendo, Ivanka Trump hari kumwe na Sean Cross, umukuru w'ishirahamwe ryigenga ryitwa The Millennium Challenge Corporation, risanzwe rikorana n'igihugu ca Maroc mu migambi yo kunagura ubutunzi, kurwanya ubukene hamwe no gukomeza inzego.
Perezida Tayyip Erdogan wa Turukiya yemeje ko igisirikare cy'igihugu cye cyataye muri yombi umugore wari umuyobozi w'umutwe w'intagondwa wa leta ya Kisilamu Abubakar al-Baghdadi. Avugira kuri televiziyo y'igihugu mu mujyi wa Ankara, Perezida Erdogan yagize ati twafashe umugore we na mushiki we ariko ntitwigeze tubikabiriza nk'uko abandi baherutse kubikora. Abo avuga ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo ingabo zayo zari zimaze kugaba ibitero byaviriyemo al-Baghdadi kwiyica. Perezida Trump yafashe urupfu rwe nk'intsinzi ikomeye. Perezida wa Turukiya ntiyigeze asobanura mu buryo burambuye uko umugore wa al-Baghdadi yatawe muri yombi. Ku wa kabiri, abategetsi muri Turukiya bari batangaje ko bataye muri yombi mushiki wa al-Baghdadi, umugabo we ndetse n'umwana wabo. Umwe mu bategetsi muri icyo gihugu yavuze ko mushiki wa al-Baghdadi witwa Razmia Awad w'imyaka 65 yafatiwe mu gitero cyagabwe mu gace kayoborwa n'ingabo za Turukiya kari mu ntara ya Aleppo. Andi makuru atugezeho mu kanya nuko guverinoma y'u Rwanda yandikiye abadepite b'Abongereza bari baherutse gusaba Perezida Kagame kurekura General Frank Rusagara na Col Byabagamba, aba bombi bakatiwe n'urukiko. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko umwanzuro abadepite bashingiyeho uko abagabo bombi bafunzwe binyuranyijwe n'amategeko bwawo ukemangwa. Minisitiri w'ubutabera Busingi avuga ko mu mategeko y'u Rwanda nta guverinoma yivanga mu manza nshinjabyaha. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika mu Burundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 n'imetero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Mushobora kandi kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa@radio.voa.com. Mushobora kandi no kudusura ku zindi mbuga zacu zirimo urwa Facebook, urwa YouTube ndetse na Twitter. Ku nshuro ya mbere inyuma y'indwi zibiri abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga Iwacu n'umushoferi wabo bafunzwe. Urwego rucungera ingene ibinyamakuru n'amaradiyo bikora mu Burundi sense rwagize ico rushikiriza kuri uyu wa gatatu ku muhingamo. Nestor Bankumukunzi arongoye urwego sense yavuze ko atakintu urwego arongoye rushobora kuvuga ku vyaha abamenyeshamakuru bagirizwa ngo kubera rudashobora kwinjirira utungane. N'inkuru ya Eloge Wirikaneza umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Yugurura ibikorwa vyo kwerekana uko abakenyezi bahabwa ijambo mu binyamakuru bitandukanye mu Burundi. Diane Ndonse atwayishira hamwe y'abamenyeshamakuru b'abakenyezi za FJ mu mfunyafunyo y'Igifaransa yagarutse ku kibazo c'abamenyeshamakuru b'ikinyamakuru cigenga Iwacu bafungiwe mu ntara ya Bubanza kuva kwa 22 ukwezi guheze. La FJ a aussi conduit le processus qui a abouti à la mise en place d'une charte des médias sensible au genre et de son plan d'action. Agira ati AFJ yateguye ibikorwa vyashitse ku mwumvikano w'ibinyamakuru wo kwitwararika ibijanye n'iringanishwa ry'ibitsina hamwe n'ibiganiro n'amakuru yibanda cyane ku rwaruka n'abakenyezi. Turishimiye ko ubushikiranganje bujejwe kumenyesha amakuru bwashizeho komite yo gukurikiranishirwa mu ngiro ry'ayo masezerano, ariko turabajwe no kubona hari umukenyezi ari muri iyo komite afungiwe i Bubanza. Nyanyesi Ndirubusa wo mu kinyamakuru Iwacu yahagaritswe ku 22 ukwezi kw'icumi ari kumwe n'abagenzi be batatu. Dusaba ubutungane kwihutisha amatohoza kugira ngo barenganurwe. Mu bikorwa vyabereye mu kigo c'abamenyeshamakuru Maison de la Presse ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'abaserukira urwego rucungera ingene itangazamakuru rikora mu Burundi sense niho bari. Nestor Bankumukunzi rurongoye mu kiganiro kigufi yahamenyesha makuru yavuze ko dosiye y'amenyesha makuru b'ikinyamakuru cigenga Iwacu n'umushoferi wabo atakintu kinini yoyishikirizako, asigura ko adashobora kwinjirira ubutungane. Kandi nubwo icariho c'umushikizamanza wa Republika mu ntara ya Bubanza bafungiwemwo yabagirije gufatikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu, Bankumukunzi washimangira ko ikigajejwe kitigeze kimenyeshwa ico bafungiwe. Ikijanye n'ifungwa ry'abamenyesha makuru kumbure nta vyinshi mpava ndakivugako kubera sindamenya neza bafunzwe ku bijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru, aho twosaba ko amategeko yosomwa agakurikizwa
ariko bafunzwe n'ibindi nk'uko meje kubivuga mu mwanya waheze umumenyeshamakuru akoze ikosa ritajanye n'umwuga wiwe afatwa nk'umwenegihugu asanzwe. Rero nta vyinshi nobivuga ko kuko gushika uno munsi abamenyeshamakuru muri sense ntituramenya ngo tumenyeshwe neza ikibafunze, ariko novuga yuko mu gihe amategeko ategekanye kuko zikosa kanaka rihanirwa, ikigo sense rero nticovuga ngo itegeko kanaka ntirikurikizwe, ko batugiye guhonyanga uburenganzira bw'abajejwe ico gisata. Umupfasoni Ndonse nawe yagarutse ku kuntu abakenyezi baserukiwe mu bimenyesha makuru, asanga mu kiringo c'imyaka 3 harabaye impinduka nziza. Ibitigi dufite cy'icegeranyo cya sense nyene en 2016 cyerekana yuko n'abamenyesha makuru abakenyezi baje kuvuga gutorokanya amakuru bari ku bice 18% mu gihe by'abagabo byari kuri 82%, ariko uno munsi muri kino cegeranyo mwabonye yuko bageze ku bice 22, ni kuvuga ko baduze ibice hafi 5% kuko ni 22%, mu gihe by'abagabo nabyo biri kuri 73 birenga n'uduce kwijana. Ni kuvuga ko harabaye intambwe. Twebwe rero turabashimira nka FJO yuko mwateye intambwe irahari, ariko ntishimishije cyane gose ku buryo twoca twicara cyane ngo dukorere kuri urwo rugezo nyene ruhari. Haracakenewe iyindi ntambwe kandi bivuye ku nguvu zanyu. Amesha makuru y'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo bafungiwe mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi kuva bahagarikwa kuwa 22 ukwezi guheze. Bafatiwe muri komine Musigati muri yo ntara nyene. Bari kurondera amakuru ku mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho baturutse mu ntara ya Kivu y'ubumanuko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, bari batanye mu mitwe n'inzego z'umutekano. Umuhari ugwanya leta y'u Burundi Red Tabara ufite ibirindiro aho muri Kivu y'ubumanuko wahavuye wemanga ko barabagwanyi bawo. Amashirahamwe handi ubwigenge bwa kiremwa muntu n'ubwamenyesha makuru akomeje kwiyamiriza ifatwa n'ifungwa ry'abakozi ba iwacu, agasigura ko bari gukora umwuga wemewe n'amategeko y'igihugu kandi atatangazo canke ubundi butumwa bw'abategetsi vyigeze buza abamenyesha makuru kuja kurondera aya makuru. Narijyabo ikinyamakuru bakorera cemeje ko bari babanje kubimenyesha abajejwe intwaro. Eroje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika. Urakoze Eloge. Tukiri mu Burundi kandi Perezida Petero Nkurunziza yasozereye umwiherero wa nyuma wa leta yiwe yibutsa abarundi kuzomusubirira afite amahirwe yo gukomeza aho ibikorwa vy'amajambere vyari bigeze mu gihugu. Uwo mwiherero warumaze iminsi 2 ubera Gitega ku murwa mukuru wa politika. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika n'abanywanyi baryo mu Burundi, tugiye kwishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Desire Hatungimana ari i Kigali mu Rwanda. Uwo mwiherero wa leta y'u Burundi warumaze iminsi 2 ubera ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, urongowe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi no gusozera ikiringo Petero Nkurunziza yari yaratorewe kuva mu 2015. Prosper Ntagwamiye umuvugizi akaba n'umunyamanga mukuru wa leta y'u Burundi yabishikirije mu isozegwa y'uwo mwihwezo. Uyu mwiherero novuga ko ari umwiherero udasanzwe kuko n'umwiherero uje usozera ikiringo cyo kuva mu 2015 gushika mu 2020. Murazi yuko twimirije amatora mu mwaka uza. Uyu mwiherero rero warukuraba ingene ibikorwa vyagenze kuri iyo myaka yose 5. Umva bari umwiherero udasanzwe kwarukurabira hamwe imigambi yari yarafashwe iki kiringo gitanguye, imigambi yashoboye gukogwa yagoranye, hanyuma n'ukuraba imigambi yokogwa muri aya mezi asigaye. Hari kidasanzwe cyashikirijwe muri uwo mwihwezo nkuko uwavugira leta bishikiriza. Ntagwamiye avuga nk'ibijanye n'imigambi izobandanya irangurwa kugeza ikiringo kirangiye. Umunyamanga mukuru wa leta ntiyibagiye kuvuga ko umukuru w'igihugu asaba abagize leta kutadehukirwa mu misi ya nyuma leta isigaje. Ariko rero ikintu novuga kindi kidasanzwe muri umwiherero wabaye nukubera muri uwo mwiherero abashikiranganje bagiye barashikiriza ibikorwa babona yuko ko muri amezi asigaye bitazoba birahera biri mu byo bazoshikiriza n'abazobakorera mu ngata. Aho rero wari nk'umwihwezo ahanini w'ibikorwa vyejo. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaratanze impanuro nyinshi cyane, impanuro z'umuvyeyi, impanuro za Sebarundi. Yarasavye abitavye uwo mwiherero yuko batogira wa mugani w'umwana. Murazi yuko impembo y'umwana ipfira mu magodoka. Yavuze yuko si imisi mike isigaye boca badebukirwa bagakora nabi kugira ngo abazobakorera mu ngata bazosange ibintu bimeze neza. Mu Kirundi novuga ntibazoshike bamena umushike, ahubwo bazosange ari ubusizi. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yibukije abashikiranganje ko naho batazoba bakiri muri ayo mabanga igihugu kizoguma kibakene. Prosper Ntagwamiye amenyesha ko President Nkurunziza yishimira ivyaranguwe na leta yiwe. N'ubu rero babandanya abavyeyi
ntibarabe imigambwe bakomokamwo, ntibarabe intara bakomokamwo, ntibarabe n'amashengero basengeramwo, bumve ko ari abavyeyi. Hama babwira yuko iteka ryabo ubu bafise no muri kazoza rivana n'ukuntu bakoze. Aca babwira ko igihugu kiri kumwe nabo, yanatwibukije ibisa na wa mugani w'ikirundi bavuga yuko igiti ciswe ingoma kidacanwa. Nuko rero iryo teka rero Imana yabateye barigendere, babandanye bakorera igihugu kizoguma kibikorako, ko nawe nyene azoguma ni hafi yabo mu mabanga nawe nyene azobandanya gukora. Hanyuma rero yahejeje atanga amanota muri rusangi. Rero cyavuyemo nimba mukeneye kumva ukuntu yabigeza akabigeranura, muri rusangi yashitanze amanota 95 kwijana ku bikorwa iyi leta yarongoye kuva mu 2015 bariko mu bikorwa bakoranye. Bitekanijwe ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza azobisikanya n'umukuru w'igihugu mushasha mu kwezi kw'indwi mu mwaka uza. Uwo nawe azoba yatowe mu matora yo kugenekezo rya 20 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2020. Ayo matora y'umukuru w'igihugu akazobera rimwe n'ay'abahanuzi b'amakomine hamwe n'ay'abashingamateka. Arakoze Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda udusomeye iyo nkuru y'ijwi ry'Amerika ryakoze rifatanije n'amasoko yaryo mu Burundi. Iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika. Turabasuhuje bakunzi banywanye ijwi ry'Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga naho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Mu Rwanda kuri uyu wa gatatu hatangiye inama ngarukamwaka y'urwego rw'ubushinjacyaha. Minisitiri w'ubutabera mu Rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta Bwana Johnston Busingye yasabye abashinjacyaha gukomeza kubahiriza ibyo amategeko ateganya. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa i Kigali mu Rwanda. Atangiza iyi nama ireba urwego rw'ubushinjacyaha mu Rwanda, Minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa ya leta Bwana Johnston Busingye yibukije abakora muri uru rwego ko bagombye kongera gusubiza amaso inyuma bakareba niba buri umwe yarubahirije inshingano ashinzwe muri uyu mwaka 2019 werekeza ku musozo. Arebe niba yaraharaniye inyungu z'akazi buri gihe, ko atigeze ateshuka ku nshingano, ko atigeze akoresha ububasha afite mu nyungu ze bwite, ko atigeze ashingira ku marangamutima, kuri ruswa, kwitonesha, ku bunebwe, ku gasigane cyangwa kwihagararaho mu mirimo ye. Arebe niba igihe cyose yabonaga ko icyaha cyakozwe yaharaniye yivuye inyuma ko inkiko zibimurimo kandi zigakora nazo icyo zigomba gukora. Minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta yongeye kwibutsa ko abakora mu rwego rw'ubushinjacyaha bagombye kugendana n'igihe kugeza ubu gisa n'ikigendwa n'ikoranabuhanga kugira ngo batazisanga basigaye inyuma mu mikorere. Bwana Busingye yavuze ko kubera igitutu cy'ikoranabuhanga kugeza ubu ibintu byashoboraga gukorwa nonaha ntibimenyekane, byashoboraga gukorwa ejo hashize ntibimenyekane vuba vuba. Ubu ngubu ntibigishoboka. Ubu ngubu ikintu kirakorwa mu minota 30 kikaba kirazwe. Ikoranabuhanga, imbuga nkoranyambaga, itangazamakuru, ibi byose biri ahantu hose. Kugira ngo rero umuntu aguma atekereza ngo genshi bagakora iki kintu ngo ubuzima bugakomeza, ntabwo bigishoboka. Uyu munsi rero inama nk'iyi ni inama imwe ngarukamwaka, ni ukuvuga ngo dukore ibyo amategeko atwemerera gukora, tutongera no gutekereza ko dushobora kurengera ntibimenyekane, ntitunakore kugira ngo niba tatubona tugumiraho. Niyo nama twabagira. Naho Bwana Jean Bosco Mutangana umushinjacyaha wa Repubulika nawe yasabye abategeka kudakomeza gukora amakosa mu gihe hari bo bagombye kuyakumira. Amwe muri yo yakunze kumvikana mu nkiko naho abafungwa bagiye bumvikana bavuga ko bafunzwe binyuranije n'amategeko bigizwemo uruhare n'abashinjacyaha. Bwana Mutangana akihaniza abagenzi be bishoboka ko bagaragaye hayo makosa. Umushinjacyaha arahirira kubahiriza amategeko ahereye ku itegeko nshinga. Niwe itegeko ryahaye ububasha bwo gukora investigations na prosecutions. Ni ukuvuga ngo afite powers amategeko amwemerera, izo powers zigomba gukoreshwa neza. Nta mushinjacyaha ufunga umuntu adafite impamvu zikomeye zituma umuntu akekwaho icyaha. Twagiye tubona incidents zaho babikora
bakarengera. Abo rero twabafatiye ingamba. Umushinjacyaha wa Repubulika akavuga ko nyuma y'iyi nama ngarukamwaka y'umunsi umwe abashinjacyaha baza kuyisohokamo hari impinduka mu mikorere. Turasanga ko hari ibitaragenze neza, dusaba ababigizemo uruhare kwikosora. Akenshi dutanga last chance, ntabwo duhita dufata ibihano biremereye, kuko buri muntu agomba kuba afite ibisobanuro biba bituma afite ukuntu yitwaye. Ntabwo abashinjacyaha ari abamarayika, bafite amategeko abagenga. Iyo hari iryishwe ntabwo bibavuga yuko akenshi aba yabigambiriye. Iyi ni inama ibaye nyuma y'umunsi umwe gusa hatangijwe umwaka w'ubucamanza mu Rwanda. Kugeza ubu muri uyu mwaka urwego rw'ubushinjacyaha mu Rwanda rubarura imanza zisaga 45,000 rwakiriye, ruvuga ko ziyongereho kugira 70% ufatiye ku yandi madosiye yo mu myaka yashize. Icyakora yose siko agezwa mu nkiko, ahubwo ngo hashyirwe ingufu mu gukumira ibyaha. U Rwanda nk'igihugu kigendera ku mategeko nk'uko bigaragara mu mibare yatanzwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda RGB, ubutabera buhabwa amanota 88.34% muri rusange. Ariko ku kigero cya 17% inkiko zo ntizigenga. Hari kandi abanyarwanda 40% batanyurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemezo by'inkiko. Ubutegetsi bukavuga ko ubundi byagombye kuba biri ku mpuzandengo y'100%. Iyi nama ngarukamwaka y'urwego rw'ubushinjacyaha iribanda ku kureba aho bageze n'aho bifuza kugera, yakomereje mu muhezo. Mu biza kuvugirwamo harimo cyane kunenga bakoze amakosa ajyanye no gufunga binyuranije n'amategeko no gushima bitwaye neza bareba ku ntumbero y'ejo hazaza ku rwego rw'ubutabera mu Rwanda. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Impuzamashyaka ya MRCD uyu munsi yakoresheje ikiganiro kigenewe abanyamakuru i Buruseli mu gihugu cy'Ububirigi. Abayobozi bayo bongeye kugaragaza ko baharanira guhindura ubutegetsi mu Rwanda, kandi bemeza ko ingabo za FLN, Force de Liberation Nationale, ari izayo. Ibisobanuro turabihabwa na Innocent Biruka, n'umunyamabanga mukuru mu mbabare wungirije wa MRCD, mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika ku mugabane w'Uburayi. Twebwe turi umuryango nyarwanda witwa MRCD rwose, tukaba dufite n'abasore n'inkumi bari kumwe bitwa FLN, biyemeje mu buryo bwo kwirengera, bwo kubwira Kagame yuko izo ngufu arata nabo bashobora kuba bazibona kuri ingufu n'iz'abaturarwanda. Kuva uyu munsi, nimba numva neza nk'uko umaze kubivuga, muremera ko ari mwebwe mufite ziriya ngabo za FLN zivugwa yuko zigaba ibitero mu Rwanda zikica abantu? Ntituvuga yuko ari FLN igaba ibitero byose mu Rwanda, kuko mu Rwanda habaye byinshi. Irabumvise nk'ibyabereye mu majyaruguru ubushize, hari inkurikizi zabaye, hari abahamagawe na za ribu babazagira ngo bumvise bigeze bumva twe batuvugamo. Twebwe rero turagira ngo tubwire abo bose ko isaha yageze yo kwirengera. Abo banyarwanda baba bayege nibo nshaka kumva. U Rwanda rutuwe na miliyoni hafi 12. Mu Rwanda bahatuye bafite umutekano, yo abo bahungu banyu yenda batagiye kubadurumbanya. Ntabwo sinumva uvuga ngo abanyarwanda abo ushaka kuvuga. Impungenge abanyarwanda barazifite nyinshi, ngira ngo urazi ibyegeranyo byagiye bisohoka. Hanyuma rero iyo wumvise noneho amaganya y'abanyarwanda ku maradiyo, abanyarwanda basigaye batinyuka bakavuga. Nahoze numva ejo bundi umugabo witwa Barafinda Sekikubu si umusazi, ahubwo gusara kwe ni kwiza kuko avuga iranguruyijwe. Igenda ndashaka kukubaza ku byerekeranye na FLN n'ibyo bitero muvuga mukora. Murareba mugasanga u Rwanda amagingo yaho rugeze rukeneye ibyo bitero, urebye aho rwavuye n'aho rugeze rwiyubaka? U Rwanda rero aho rwavuye, ngira ngo nkubwire yuko u Rwanda twabisobanuye nabyo, ntabwo aho rwavuye ari habi nk'aho rugeze ubu, nk'aho ejo rushobora kuzaba ruri. Ntabwo Biruka, aho u Rwanda rwavuye ntabwo ari habi, rwaravuye mu icuraburindi abantu bagapfa bakangana kuriya. Aho u Rwanda rwavuye ntabwo ari habi. Twebwe turafata iriya gahunda ya FPR yose yatangiye mu kwa 10 muri 1990 tukageza muri 1994. Ariko nitwandika amateka Biruka, ubu ngubu turi muri 2019. U Rwanda aho rugeze ubu ngubu, nkamwe ndakubaza, iyo muvuga muti twebwe turi mu ishyaka rirwanya ubutegetsi rishaka kuhindura ibintu, ni iki kintu muzazana u Rwanda rudafite muzabihinduza agakoni k'abanyabufindo?
oya ntituzabihinduza agakoni k'abanyabufindo. Aya mu majyambere uvuga n'uwo mutekano usobanurwa cyane cyane n'abari ku butegetsi, nibo babona amagambo yo kuwusobanura kuko bazi neza ko bahaye ijambo Rwanda iyo hasi abanyarwanda yabivuga ukundi. Aha abanyarwanda se badahabwa ijambo ni hehe? Ibyiza bikorwa nyine mu rwego rwo kwerekana nyine ko bikorwa, ariko hari abandi bari mu gikari kinini cyane kirimo abanyarwanda barenga 90% badafite ijambo. Biravugwa, uzajye wumva ibivugirwa n'abantu bari mu magereza, ibyo Ingabire atinyuka akavuga. Ahubwo se wo Ingabire uvuga uko ibyo avuga abivuga yicaye iwe, kutigeze wumva bamufashe ngo bamwishe bamufunze? Ingabire afite igihagararo yubatse. Ingabire yaratinyutse, n'umukobwa w'i Rwanda. None mwebwe kuki mudatinyuka ngo mujye bamushize no mu gihome? Arakoze Venuste Nshimiyimana, gusa tubisegureho ko iyo nkuru itarangiye neza kubera akabazo ka tekinike, ariko muzayikurikira mu buryo burambuye mu makuru yacu ataha. Muri aya makuru kandi tubabwire ko guverinoma y'u Rwanda yasubije abadepite b'Abongereza bari baherutse gusaba Perezida Kagame kurekura General Frank Rusagara na Col Byabagamba. Aba bombi bakatiwe n'urukiko rwa gisirikare mu kwezi kwa gatatu mwaka 2016. Minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta y'u Rwanda Johnson Businge yavuze ko Frank Rusagara na Col Byabagamba bajuririye igihano bahawe, bityo na n'ubu urubanza rwabo rukaba rukiri mu rukiko rw'ubujurire. Minisitiri Businge avuga ko mu mategeko y'u Rwanda nta guverinoma yivanga mu manza nshinjabyaha, avuga ko uretse gusa igihe yabisabwa hisunzwe amategeko n'inzira ziboneye. Twababwiye kandi ko mu gihugu ca Zimbabwe abapolisi baburije mu myiyerekano y'abakozi basaba kongerwa umushahara. Ivyo bibaye umunsi umwe nyuma yaho abaganga bariko baragira imyiyerekano gusaba kongerwa umushahara bakuriwe mu kazi. Muri indwi ziheze imyiyerekano yabaye intavanako mu gihugu ca Zimbabwe kubera ubutunzi buguma buyanzara. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF rihangayikishijwe n'umubare munini w'abana bataye amashuri mu gihugu cya Kameruni mu duce twiganjemo abakoresha ururimi rw'icyongereza. UNICEF ivuga ko abana hafi 855 batiga, isanga nta gikozwe ibyo bishobora kuzagira ingaruka zitari nziza kuri abo bana ndetse no ku mutekano w'igihugu muri rusange. Ivanka Trump, umuhanuzi mukuru muri perezidansi y'Amerika, yashitse mu gihugu ca Maroc aho agiye gushikiriza imigambi guteza imbere abafasoni mu vyerekeye ubutunzi. Uyu mukobwa wa Perezida Donald Trump yakiriwe n'umuganwakazi Lela Mariam hamwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire uyu munsi ku gatatu mu nama yabereye ku murwa mukuru Rabat. Muri urwo rugendo rw'iminsi 3 azogira mu gihugu ca Maroc, Ivanka Trump azoshikiriza umugambi wa Leta Zunze Amerika wo guteza imbere abafasoni ku isi mu vyerekeye ubutunzi uzwi ku izina Women's Global Development and Prosperity Initiative. Perezida Tayyip Erdogan wa Turukiya yemeje ko igisirikare cy'igihugu cye cyataye muri yombi umugore wari umuyobozi w'umutwe w'intagondwa wa leta ya Kisilamu Abubakar al-Baghdadi. Avugira kuri televiziyo y'igihugu mu mujyi wa Ankara, Perezida Erdogan yagize ati, twafashe umugore we na mushiki we ariko ntitwigeze tubikabiriza nk'uko abandi baherutse kubikora. Abo avuga ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo ingabo zayo zari zimaze kugaba ibitero byaviriyemo al-Baghdadi kwica. Perezida Trump yafashe urupfu rwe nk'intsinzi ikomeye. Perezida wa Turukiya ntiyigeze asobanura mu buryo burambuye uko umugore wa al-Baghdadi yatawe muri yombi. Ku wa kabiri, abategetsi muri Turukiya bari batangaje ko bataye muri yombi mushiki wa al-Baghdadi, umugabo we n'umwana wabo. Shuti mwari muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire Engineer Joe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Fatuma Alimasi Kalala wegeranyije aya makuru na Etienne Karekezi wari uyihagarariye. Muri studio ya 5 Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema.